Haleluya, ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira Imana kuko iduhaye gushika kuri ano masaha turi bazima, dushima izina ryayo, umwami Imana nashimwe. Ntanguye mwese kubifuriza umwaka mushasha. Uyu munsi turi ku itariki ya 27. Imana nishimwe, uyu mwaka uri kurahera, turizigiye kuzowurangiza amahoro kubw'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Imbere yuko ngira ico mvuga, reka tubanze dusenge. Haleluya, ndagushima Kristo Yesu, ndagushimira uyu mwanya, ndagushimira izi saha, ndagushimira ko ari wowe wikunze ko nsubira kuza imbere y'ubwoko bwawe. Mwami Yesu, ngwino umfashe kandi unshoboze, muhemu wawe yera andongore. Ngushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Ndabanza kuririmba indirimbo imwe yo mu Giswahili, indirimbo y'inomero y'10. Abatayizi nta kundi murihangana, ariko ni indirimbo ivuga ku bw'amasengesho. Damu yako yenye baraka inayetuosha makosa, ilitoka msalabani Bwana Yesu ulipokufa. Nastahili pata hukumu, na siwezi mimi kujiosha. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi, safi kweli, safi, safi kweli. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Yesu livikwa mimba, kuangikwa juu ya mti. Ulivumilia mateso, maumivu na majeraha. Ninataka kijito hicho, nende ninakasafishwe sana. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi, safi kweli, safi, safi kweli. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Baba, kweli nina makosa, moyo wangu wa udhaifu. Mimi mwenye dhambi rohoni, nitaona wapi Mwokozi? Yesu, kwako msalabani, naja ninakuamini sasa. Unioshe katika damu
nipate kuwa safi kabisa, safi safi kweli, safi safi kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Bwana, nimefika karibu, unilinde kwako milele, ufungue kila kikamba, unijaze moyo mwenyewe, na karibu ya msalaba nitakata kufa kwangu, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa, safi safi kweli, safi safi kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Amen. Yesu nashimwe. Uyu muririmbyi yarisengeye ati unyoze unyoze, unisafishe, unyuhagire katika damu, unyogeshe maraso, ati nami nitakuwa safi kabisa. Haleluya. Ati nunyoza ukanyuhagiza ayo maraso, nanje ndabuwejejwe. Imana ishimwe. Haleluya. Numva mu mutima wanje ngomba gusenga, numva ngomba gusenga. Tumaze iminsi mu bihe by'iminsi mikuru, umunsi mukuru wa Noheli waravuyemwo, ndabizi mwarawuhimbaje bene data, abazi akamaro ka Noheli. Abazi akamaro kawo, ndazi barashimye Imana, barataziriye Imana, urukundo data yadukunze kutugendera muri isi, akatwiyereka, akambara umubiri nk'uyu wacu, agasonza, agakubitwa, akihangana. Yesu nahabwa icubahiro. Yarakoze, Mwami Imana yarakoze. Ijuru ryarakoze kutwiyumvirako. Ariko haciye iminsi myinshi, haciye igihe kirekire. Kwari ukwibuka, murazi yuko atari byiza kwibagira. Si byiza kwibagira, ni byiza kwama twibuka, ariko kandi no kwibutsa abatari babizi icyo y'Umwami Yesu Kristo yakoze, icyo yaje gukora hano mu isi. Yaje kutwereka inzira. Haleluya. Aza kuduharira ibyaha, aza kutwereka ati muri we niho tubonera ubugingo. Imana ishimwe. Reka rero mvuge ikinzanye uyu munsi bene data. Hari ku munsi, hari itariki zingahe, ni muri iyi minsi, antuka muri iyi minsi Imana yanyeretse ijambo rikomeye cyane. Hari itariki 24. Ego hari itariki 23, tariki 23 z'ukwezi kwa12, niho Imana yambwira imbarira ngo nsengere ngo umuntu yapfuye umutima. Yanyeretse ifoto, iyo foto inyereka uwo muntu, imbarira ngo ninda musengere, ngo sengera uyu muntu we yarapfuye umutima.
hanyuma nikanguye mu gatondo ndibaza mbega Mana yo mw'ijuru, umuntu yapfuye umutima ameze ngwiki? Umuntu yapfuye umutima ninde? Mbese umuntu yapfuye umutima arashobora kuba akigendagenda? Umuntu yapfuye umutima no kuvuga iki? Ngerageza kubaza aho nashoboye kubona hafi umuntu bamwita ngo yapfuye umutima, habaye iki? Uwamwishuye yavuze ati umuntu amaze gupfa umutima ntaba akiri, haba yapfuye. Uwundi nawe ndamubaza, wundi amara ati yebuga yete umuntu yapfuye umutima, ati barinze bavuga ati umuntu yarapfuye umutima n'umuntu umuntu yapfuye umutima n'umuntu ataco yitayeho. Uwo n'uwundi yabimbwiye ati n'umuntu ataco yitayeho, n'umuntu nta mutima agira, nta bwenge agira. Hanyuma uwundi aza kumbwira ati umuntu yapfuye umutima ati n'umuntu atagira ngo agatima muntu. Wewe niko yanyishuye. Kumbure nawe uri kurankurikira hariho uko wovyita, wapfuye umutima woho umwitute. Ko Imana yambwiye ngo ninsengere ngo wapfuye umutima, ari nka wewe womusengera ngo iki? Wovuga ngo agirene? Wovuga ngo umutima ugaruke? Wovuga ngo bigende gute? Ariko Imana nishimwe, Imana ntivugira ubusa. Kumbure ni wewe canke ni mwene wanyu, canke si wewe, canke n'uwundi, canke n'umugenzi wawe, canke n'uwundi nyene wowe uzi nawe nanje noba nzi. Ariko ndagomba kuvuga ngo Imana yabwiye ngo nsengere uwo muntu. None uyo muntu apfuye umutima ninde? Ameze gute? Yagize iki gituma Imana ivuga ko yapfuye umutima? Uko biri kose yapfuye umutima mugabo aracagendagenda, ni imvugo y'Imana. Reka turabe iryo jambo. Nashishikaye gusenga ndavuga nti Imana, jewe numva uwo muntu sinzi uwo ari we, kandi sinzi nuko ameze. None wumva no musengera gute? Rero Imana iza kunyereka uwo muntu apfuye umutima aho tumusanga muri Bibiliya. Reka tugende hariya mu gitabo c'imigani, igitabo c'imigani igice ca 6. Ego, haleluya. Imigani 6 ku murongo w'13. Haleluya. Arakoze Yesu. No, imigani 6 ku murongo wa 32. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Usambana n'umugore aba igipfamutima, uwugira cyo aba arondera guhonya ubugingo bwiwe. Mwumvise, umuntu yapfuye umutima ni bamwita igipfamutima. Kandi Bibiliya nawe ivuze ngo usambana n'umugore aba igipfamutima. Aho iri jambo rero turabonye ko riraba ku bantu batwawe umutima n'ubusambanyi. Twongere turabe mu gitabo aho nyene mu migani igice c'indwi ku murongo w'indwi. Haravuga ngo mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima. Okay? Kare twabonye ngo usambana n'umugore, ubu naho tubonye ngo mu basore harimwo ibipfamutima. Tugende mu migani kandi igice c'10 ku
ku murongo wa 13. Ya Kristo Yesu, ngo mu minwa y'uwuzi gutegera habonekamwo ubwenge, ariko inkoni ibikiwe ibitugu by'utagira umutima. Aha naho tubonye ngo inkoni ibikiwe ibitugu by'utagira umutima. Utagira umutima canke igipfamutima, Imana yambwiye ngo nsengere uyo muntu atagira umutima. Uyo muntu yatwawe ubwenge n'ubusambanyi, yaba umugabo, yaba umusore, yaba uwo wese, yaba inkumi, yaba umugore, kubera yuko abo bose basambana ntabwo bisambanya. Ego kwisambanya bibaho, umugabo basambana n'abandi. Iki kintu kibabaje Imana cane kandi caboshe abantu benshi. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ibintu umuntu abona bisa nk'ivyamwizingiriyeko, ariko naho bisa nk'ivyamwizingiriyeko ntabwo ari we. Hari umudayimoni ari inyuma yabyo. Uyo mudayimoni ari inyuma yabyo rero niwe buri kanya amusunika gukora ivyo bintu, buri kanya amusunika gukora ivyo bintu. Kandi kenshi umuntu akora ibi bintu usanga bikora ni nkaho umenga ni ikintu kimushuhura, ni nkaho umenga ni hariho ubundi bushobozi bumutuma adashobora gusinzira, bumutuma asohoka akiruka akagenda naho batazi yagiye. No kuvuga ngo iki, yaraboshwe, yarafashwe. Bibiliya iratubwira ngo mugende mubohora baboshwe. Hariho abantu Satani yaboshe, arababoha, arabazingira, kandi womenga ubwenge bwabo bwaragiye, kandi koko buba bwaragiye. Aha Bibiliya yinzi bita ngo imburamutima, ni ukuvuga ngo nta mutima bagira, ubwenge bwaragiye, sibo. Kuko iyi mpwemu canke uyu mudayimoni amaze kwicara muri wewe, agutwara ubwenge bwawe ugasiga nta n'umutima ugira. Ushobora kuba udafise n'amafaranga muhira, mugabo amafaranga yo kujana kwa maraya ntuyabure. Kandi maraya nawe nta kindi akora, ntakwaka amahera nyene. Kandi ugasanga umuntu agomba kwiyemeza yerekane ko akomeye naho atamahera aba afise, akayarondera hasi hejuru. Ariko nagomba mvuge ngo Yesu ni umutabazi, Yesu aragukunda. Mwene data uri kurankurikira, Yesu yakubonye, Yesu yakubonye kandi agomba kugutabara. Agomba kugutabara, arabona yuko naho birimwo ntabwo bikunda, uriyicuza mugabo ukisanga wabisubiyemo umwanya wose. Hari umuntu ashobora kugutuka, akagutuka, ariko kandi ibitutsi ntaho bigushikana. Ariko nagomba mvuge ngo ijuru ryakwiyumviriyeko. Imana ishimwe. Wewe umviriza Yesu cyakubwira. Uyo mudayimoni yagufashe, umudayimoni w'ubusambanyi yagutwaye umutima, nagenda nkubwira ngo mwijuru hari Imana itabara. Ca bugufi dusenge, ca bugufi dusenge. Vuga uti Mwami uwo ni jewe, ti ni jewe. Uce bugufi vuga uti Mana ndi hano, kandi Yesu arakubohora. Arakubohora kubera yuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo upfa kwemera gusa, kandi upfuye kwemera gusa nawe data acakora ibisigaye.
ntutunge urutoki ngo naka ngo ni naka, oya. Niba uzi ko ari wewe vuga uti Mana ndaje, uti Mana ndagushima, kandi ndabizi ntuzongera kubera yuko uwo mudayimoni agomba kubitwe mu izina rya Yesu, akubitwe nawe umuhoke. Haleluya. Birababaje kubona ufise umugore ariko ukagenda kurondera abandi bagore. Birababaje kubona uri umusore utaranarongora ariko ukiruka inyuma y'abakobwa. Birababaje kubona utabona akaga urimwo ugatanga ubugingo bwawe utagishobora kwikontorora. Birababaje kubona ari wewe mugabo atari wewe, ari wewe mugabo ufise uwundi muntu asa nkaho akontorora ubugingo bwawe akabujana umwanya wari wo wose. Birababaje kumva itelefone ugaca wumva umenga umutwe wose urahindutse, ukumva wora udasinziriye. Ni kubera yuko umutima wagiye, umutima ntawufise. Oya, ntawufise. Nico gituma Imana yavuze ati sengera abatagira umutima, sengera abapfuye umutima. Yesu abahezagire. Yesu yazanywe no kubohora, Yesu yazanywe no gutabara, Yesu yazanywe no umuntu wese ari mu mwijima abona ubugingo. Saba Imana imbabazi, vuga uti Mwami Yesu mbabarira. Ubivuge bivuye mu mutima ati Mwami Yesu mbabarira, narakubabaje, mbabarira Mwami Yesu. Nabaye igikoresho c'umugwanizi kandi ndavyemera ndabigenderamwe, ariko guhera uyu munsi sinzongera. Kubera ukuboko kwawe itara ryawe ryamuritse bikagaragara rwose yuko wabibonye uri mw'ijuru. Mbabarira Mwami Yesu. Kandi ntugasubire kwinyegeza umugore wawe canke winyegeza abandi bantu ngo ntibakubone. Abo naho bokubona ntaco bogutwara, ariko Data wo mw'ijuru yakubonye. Ni naco gituma avuze ngo nze ndagutabare, ndagutabariza Umwami Yesu. Gusengera abapfuye imitima. Reka dusenge. Yo, haleluya. Mwami Yesu Kristo, Data wera wo mw'ijuru, nyakubahwa ugororoka, Imana y'urukundo, Imana ikomeye, Imana iriho, Imana yamyeho, Imana igirize. Haleluya. Ndagushimira Mwami Yesu kuri uyu mwene Data apfukamye imbere yawe, yitahuye ati uwo muntu yapfuye umutima ni jewe. Akavuga ati Mwami Yesu mbabarira, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi, ungarukanira umutima wanje. Ngirira imbabazi, ungarukanira ubwenge muri jewe. Ngirira imbabazi, ungarukanira ubuntu. Haleluya. Yesu nawe uca wumva ko ariko arakubarira. Mana yera yo mw'ijuru, ndagushimiye uyu musore apfukamye imbere yawe ati Mwami mbabarira, ati Data mbabarira, 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 mbabarira. Ninyegeje abantu ariko weho waramboye. Kristo babarira uyu mupapa afise umugore agafite abana, ariko Yesu akama ariko arangaza umutima mu bagore. Mungirire ikigongwe Mwami, aciye bugufi nawe umubabarire Yesu, mubabarire. Gitandara c'ubugingo mubabarire. Egome Yesu ko ariko arakwereka umutima we nawe nuvyumve ubirabe. Mwami Yesu ndakweretse uyu mukobwa Mana. Yo Data wera, yama yihanye ariko akabisubiramwo.
mwami wanje umva ko ariko arakubwira ngo ngirira imbabazi unkure mu uyo mudayimoni mubi mw'izina rya Kristo Yesu. Data wera wo mw'ijuru, raba uyu mupfakazi mwami atagira umugabo, ayiwe data ariko iryama bimugora akaryamana n'abagabo. Kristo mugirira ikigongwe uko ariko aragutakambira, uko ariko aragutakambira mana umutabare. Ihera uyu mugabo aba wenyene mana nawe ahora nza gusambana mwama akavuga ngo none nogenza gute ngo nta kundi. Kristo mugirira imbabazi mw'izina ryawe ryera. Ewe uhoraho we mana yera y'ubuntu, ndakweretse aba bana mw'izina rya Yesu Kristo, bana bihaye ubusambanyi, babiha ubusambanyi bakiri bato, mwami ubagirira imbabazi. Repa kori ashandarabo mw'izina rya Kristo, bagirira ikigongwe mana nyamana, kuboko kwawe kurekure kubakwege, ubakure muri ibyo bintu barimwo mw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya mana yera, data ugororoka mwami uriho wamyeho kandi ugiruze. Yesu raba bapfuye imitima bitwa ngo n'abakozi bawe, bapfuye imitima batakigirana mba, abona abagabo kandi abona abagore mw'izina rya Yesu. Mwami uko bakunamiye bavuga ati ndi ngaha, ni jewe igipfamutima ni jewe, uko bariko barakudondera mana ntabare ufute amazina yabo mu gitabo co kurimbuka. Mwami ubandike mu gitabo cawe c'ubugingo, kuko bapfukamye bumvise akakamo, bumvise ijwi, bumvise mwami yo bapfukamye bariko bagutakambira, nuvyumve we uri mw'ijuru. Haleluya, urakoze mwami Yesu Kristo. Mana ndagushima, mana ndagukengurukiye urukundo rwawe, mana ndagushimiye imbabazi zawe. Urabe mana b'abakobwa, ubarabe Yesu, ubarabe bagirira imbabazi. Haleluya, Kristo Yesu, Kristo Yesu mutanga bugingo, bababarire b'abakobwa bari mu byaha by'ubutinganyi, abakobwa bari mu byaha byo gusambana abakobwa ku bakobwa, b'abahungu bari mu musambanyi abahungu ku bahungu, mw'izina rya Yesu. Data yewe data mukunzi mana yacu, mw'izina rya Yesu Kristo ndabatabarije, wowe uzi kugira imbabazi n'ibambe. Mwami mana bagirira ikigongwe, ndapfukamye imbere yawe, pfukamye imitse amavi y'umutima wanje imbere yawe mw'izina rya Yesu. Babohore data gitandara, babohore mwasi yarababoshe, bamwe babohewe munsi y'amazi kure. Yesu nubabohore, bakureyo mw'izina rya Kristo, bakureyo zisaha ndababohoje mwami, kuko wavuze ngo nitubohoza baboshwe mw'izina rya Yesu Kristo. Wavuze ngo tuzura abapfuye mana yo mw'ijuru, seyiro kando mw'izina rya Yesu. Bohora aba bantu, bohora aba bantu, bohora iyo bari hose nubakureyo, iyo babohewe nubakureyo, babohewe mu kuzimu bakureyo, ababohewe mu bitandaro bakureyo mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mw'izina rya Yesu. Mwami Mana usumba byose, nyakubaha kugororoka mw'izina rya Yesu. Hariho ababohewe mu matelefone, hariho ababohewe mwami Yesu, mwami Mana, hariho ababohewe mu bice bitandukanye. Nanje ndi imbere y'inyonga z'Imana niko ndabatabariza nk'uko wambariye. Haleluya, urakoze Yesu.
urakoze mwami, batabare babohore mu izina rya Yesu Kristo, kubita abo bazimu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Abantu bawe nibarekugwe, abantu b'Imana nibarekugwe mu izina rya Yesu. Bafashwe impiri bose nibabohoke katika jina la Yesu. Bafashwe impiri n'impwemu mbi y'ubusambanyi, wewe wa mudayimoni we, toka katika jina la Yesu. Huna nguvu, huna mamlaka yoyote, ukashindwe katika jina la Yesu Kristo. Achia watu wa Mungu, achia watu wa Mungu, achia watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Abo bose wafashe mpiri, abo bose wafashe mpiri, baba bakobwa, baba bagore, katika jina la Yesu ndabakura mu byara byawe. Eho wamugwanizi we, utsindwe mu izina rya Yesu. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye aba bahungu, ndasengeye aba bagabo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Baboshwe n'impwemu mbi y'ubusambanyi katika jina la Yesu. Ndababohora, ndababohoza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Toka katika jina la Yesu. Wa mpwemu mbi we, barekure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Urakoze mwami Yesu Kristo. Bakuraho babohewe, bakuraho babohewe mu izina rya Yesu. Bacika bidegembya, ndabatandukanye n'iyi mpwemu mbi, iyi mizimu, mizimu y'abasekuru, imizimu y'ababo bapfuye, iyi mizimu ibakurikirana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iyi liye yabakurikiranye iba mu miryango yabo katika jina la Yesu. Izi saha nyene, oh haleluya, mu izina rya Yesu Kristo barokogwe. Ndacagaguye iyi liye aho yo biva hose katika jina la Yesu. Bacika bidegembya, ntibakongere kuzingamirwa n'iyi mpwemu bukundi mu izina rya Yesu Kristo. Bagarure imitima yabo mu izina rya Yesu, imitima yabo yabagarukemwo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ntibakongere kujanwa nk'imburabwenge mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Data wa twese usumba byose, nyakubahwa kugororoka, oh haleluya, ndagushima. Basubizemwo ubwenge, basubizemwo imitima, oh haleluya Yesu. Ndabigushimiye uri Imana, ndabigushimiye uri Data. Uhabwa icubahiro ko wumva Yesu, uhabwa icubahiro kutabara. Urakoze mwami Yesu kubatabaye, urakoze mwami Yesu kubarokoye, urakoze mwami Yesu kubagiriye imbabazi. Oh haleluya, uko bari imbere yawe bariko baragutabaza, uko bari imbere yawe bariko baragusenga, ndagushima kubagiriye neza. Ushimwe ushigwe hejuru gitandara, ushimwe ushigwe hejuru Mana yacu. Oh haleluya, ndagushima Yesu. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri umutabazi, urakoze kuri Data. Icubahiro n'inganji bikugaruke ku bihe byose mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Mwami Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe, amena.